kuko nimba wakuze ubona papa wawe nawe nyarumogi nyabusambanyi nyanyifato nka zirya z'umwana wo mu adolescent nawe nizafise urumva biragoye cyane gose nico gihe ugwaruka nigwige kwironderera mu mutwe wabo bamenye yuko bategerezwa gufata ubuzima bwabo mu ntoke bamenye yuko bategerezwa kwifatira ingingo y'ubuzima batarabiye ku byo babona. MWIREMBO TV ni handi nyine MWIREMBO TV aho tubandanya tubazanira abatumire batandukanye kandi baza kudushikiriza ibintu by'ubwenge. Uno munsi tugira tuganire n'umwigeme mwiza kandi Imana yaturimye twese turi beza, sivyo? None bantu mudukurikirana MWIREMBO TV, ariko mubanze mugira twatuntu twose dukenewe, subscribe, share ndetse na commentaire, muze murabikora byose birakenewe. Rero uri nyuma ya kamera ndamuvuge canke ndamureke, ariko kuri micro ho muramuzi canke muramwumva ni kava Burundi Jean. Reka tubanze duhe ikaze umutumire wacu. Murakoze cyane. Muraho murakomeye? Ego. Amakuru y'imisi nibi? Ni meza cyane. Aha ni MWIREMBO TV. Twahabonye twashitse. Rero uramutse ariko barabakurikirana. Ego, abakunzi ba Irembo TV ndabaramukije cyane aho muri hose mudukurikirana. Ndabipuriza no kugubwa neza mu byanyu no mu banyu, murakoze. Barashobora kwibaza bati mbega uno mwigeme twumva avuga mu kajwi karongorotse ninde nuwahe? Ego, jewe nitwa Igabirabaye Audrey hama mvuka Karusi, ariko ubu nkabamba ini Bujumbura kumboza ubuzima. Ego. Ego, Audrey Igabirabaye ni umunyeshure numuki? Ntabwo ndi umunyeshuri, narahejeje kaminuza mu gisata c'ubuhinga bw'ingurukana bumenyi ico bitwa TIC mu gisata ca génie logiciel. Ego. Ego. Turumva ko ari ibintu bimeze neza cyane. Ubu naho muba mukora uduki canke ubu ntabwo nakurikiranye ibyo nize, ubundi mu buzima sanzwe ubudandaji. Rumudandaji? Ego. Tubwire birazoze kugushorera. Je no ubudandaji bimwe basanzwe bitwa cafetaria Musanze. Cafetaria. Ego. Nari gutangara impamvu utagase. Abantu baguma binwera amata namwe murabizi bantu mudukurikirana. Ego, mumvise Audrey umunyakarusi ariko ari mu gisagara ca Bujumbura kandi ikorera utwiwiwe. Urabona bikorohera kuba warize kaminuza ugaca ucuruza cafetaria wari kuba uri mu biro runaka? Oya, biroroshe kuko ubuzima ni buhe intumbero, kubera ibyo twize mu bisanzwe sizo mpano ziri muri twebwe cyane. Hari ikintu umuntu aba asanzwe yiyumvamwo, yakuze yiyumvamwo, ariko hageze kuja ku ishuri akaba hariho ibindi bintu yumva yomenya, kuko mu bisanzwe impano uba ufise ni ibikurimwo. Ego. Si impaka ngo ugende ngo kuvyiga, oya, biba bikurimo. Rero hari igihe ugiye ku ishuri ushobora kuvuga ati nabiya ndashobora kubimenya, hama ukagenda ukabikurikirana. Ego. Twumvise ibyo mwakurikiranye na cyane cyane kuri kaminuza. Ariko gira kutubwira Audrey afise impano zingana gute? Ego, mu mpano maze kubona ko nshoboye, ndashobora kwandika haba indirimbo canke agafilme no kuririmba. Ikindi fisemwe impano ni ubuhanuzi. Ubuhanuzi? Yego, nkumva menga si kuvuga ngo ubuhanuzi bimwe tumenyereye nk'abantu baca bavuga ngo menga ni muri bya bintu vy'Imana. Ubibona hari abantu bumvise umuhanuzi acavuga ati ni wa muntu avugishwa n'Imana. Oya, guhanura bisanzwe mu buzima busanzwe, ukumva umuntu yagize ikimenga umuhanura canke ubona itagenda neza menga wovuga n'ibintu nk'ibyo. Ego, tumvise ko impano zitandukanye ufise kandi ni vyiza cyane. Mbega nk'umuntu ukubwira ati tugere muri mudu, uravuga uti jewe ntaco bintwaye, no kina nta kibazo? Nta kibazo. No kuririmba ntaco bigutwaye? Oya. Dufatire kimwe muri ivyo. Twebwe ni reka ushire mu gahogo gatoyi kugira ngo bumve ko ari nyavyo kare byo kwigirisha.
Mwega ntavyo nateguye. Ariko MWIREMBO TV niko twimereye. Muri rwa rukundo, muri kwa kwisanga, no kugira ngo gusa tubandanye tuyaga duhuza n'abariko baradukurikirana bavuga bati, nivyo. Ego. Kaneho birakanashogira gatoya. Mvuge nko mu ndirimbo naba narashoboye kwandika. Ahubwo byo bari vyiza cyane. Ngire nk'akarefre ngira ngo kari muri zo kuko sindashobora kuzisohora. Kubera urazi uburyo biragoye. Ariko ni nyinshi cyane. Ariko ndibaza bizokunda mu minsi. Bizokunda reka tuvyizere. Okay. Reka numva kanyarutse mu mutwe. Kari mu ndirimbo yitwa Ndarinzwe. Shire kuvuga karefre. Nta kibazo. Avuga ngo ndarinzwe nibereye mu biganza by'umukunzi wanje ntawihaye Imana wimurekurana umwansi ndarinzwe. Uradusondetse. Ndabasone. Kari kubaha kandi. Reka ahubwo tubatera intege burya urinze ubura umuntu wiyandikira indirimbo kandi turumva ko imeze neza kandi Imana izoguhezagire unayisohore ahubwo tuyibone n'amasanamu. Uco nayizana ngaha MWIREMBO TV tubanze tuyikorera umuti. Sivyo? Urakoze cyane. Ego turabibemere no kuri. Ego. Ariko wavuze impano ufise ariko hari akandi kantu sinzi ko ari urusaka ariko reka basimvuge ko ari urusaka kuko niko kazi kanje. Narumvise ko ushobora kuba uri umuntu uzi gukora amadese anime. Basi ubwo ngira ko urusaka nazo nakubwiye ariko n'utuntu nahora nkora ngifise imashini bivanye n'ivyo nize. Ndavye ukuntu n'umugisha yabitwigishije yabitwigisha bikunda nanje numva ndabikunze menga ni ikintu basi gifasha gutanga inyigisho. Urumva impamvu naje naciye ndabikunda. Kirafasha gutanga inyigisho. Ikindi naco nararaba menga kubera iki twuma turiko turaba dessin anime y'ubono ugasanga turiko turaraba ibikoko bitavuga bigira uburofa ugasanga umwana aramenyereye ivyo. Ariko twategereza gushiramo ikintu gisigamo iciyumvira umwana canke uyundi muntu. Rero dessin anime ni ikintu umuntu dufate nk'umwana araba akiri umwana nyene akabona mu tumuryohera. Ariko ugasanga harimo inyigisho azokwama yibuka akavuga ati muri ka dessin anime hari akantu numvisemo ugasanga karamugumyemo kurya yama yibuka bwa bujuju bagira ugasanga karabusubiramwo n'inyigisho rikazivuyemo ivyo. Dufate ko Audrey burya buntu twe tuzi ko abazungu babikora ariko ahubwo se abazungu babikora ni twebwe nyine tubikora. Dufate ko Audrey ari muri abo bazungu ahubwo anabasumbya. Oya sindabasumbya kuko ni ibintu niteze ndevelopa kubera bivanye n'ubuzima nacenjamo. Nisanze ata mwanya ndabifitiye ngira ngo aho wavyumvise ngira umuntu yakabonye kari mu mashini. Ntiwumva nimba ugira ni wabimbariye. Oya nagweje naye kubwira sisa sanga ari umuntu yakabonye canke yubise ubundi umuntu akamubwira ariko sinigeze ndabidevelopa mugabo kuko mbona menga impano yanje iri mu ivyo nyene vyo guhanura. Hari umuntu nigeze kubwira ati umunsi Imana yomfasha basi ngasubira nkaronka imashini imeze neza. Urazi ko hari ibintu bikorerwa mu mashini afite amakapasite akwiye n'iki ko no bijamwo kugira ngo ndabe yuko yangabirire muri jewe ushobora gushikira abandi benshi. Na cyane cyane je maze kubona ko ikintu cyose n'umurimo mwitumo kandi yushizemo inguvu nubwo binaniza. Twumvise ko ufise impano nyinshi kandi wumva ko ufise igishashara canke igisharara sivyo igisharara nako cyo kuyiteza imbere ariko uvuga ati biracagoranye. Ariko byose bavuga ko biva ku mavi. Reka ubisengereye n'abandi bagufashe kubisengera
ariko kandi ngo inzu ya musavyi ntiyahiye sino gusaba no gushigikirana kuko mugenzi wawe ateye imbere nawe ndibaza byo kunezera ego ariko urambabarira gato sivyo vyari vyatuzanye reka twigire ku kiganiro cyacu nyamukuru ego Audrey nibaze ko twabanze kubaha ikaze twashaka tuganira cyane kugwaruka gwa kino gihe kuri genre zose ni navyo nahereye ko kuko kwizongabira ufise nibaze kukiri umukobwa urumva ko nawe ukiri ubwo mu uwo mugwi ugwaruka rero twashaka tuganire kugwaruka gwa kino gihe urubona gute ufatiye kugwaruka gwaho hambere hahise mu bisanzwe ugwaruka gw'iki gihe ruratandukanye cyane no gwaruka gw'ico gihe giheze kuko n'ibihari ubu sivyo vyari biri muri kiriya gihe uravye ugwaruka gw'ubu turi mu iterambere rikomeye cyane iryo abadutanguriye ba mama bacu canke abanyokuru bacu batigeze bagira babona ntavyo bigeze babona rero abubu igituma dutandukanye n'abakera usanga dufise inyigisho zitandukanye kuko usibye ibyo dukura ku bavyeyi bacu hari ibyo dukura ku marezo sosiyo hari ibyo dukura mu zindi nyigisho dushobora kujamwo z'abantu bashoboye kwisumbura bakaja nko mu bindi bihugu bakarahura y'ubwenge bakazana rero urumva tuba dufise ibintu byinshi mu mutwe kandi ico gihe iyo ufise byinshi mu mutwe n'inyifato ziratandukana kuko aho hambere baba bafise inyigisho bahawe n'abavyeyi canke n'ikibano bitandukanye nuko bikorwa ubu ego kuko kera hoho usanga umuntu afise imico akura ku bavyeyi gusa caye ku muryango w'iwabo bitandukanye n'ubu kuko imico umwana arayikura ku muryango akayikura mu bagenzi akayikura ku marezo sosiyo urumva akayikura mu birori urumva ni henshi turiko turasoroma ubwenge novuga ko ari ubwenge bushobora kuba ubujuju mugabo buba ari ubwenge bushasha uza kubitabara ko ari ubujuju iyo winjiye ukabona ingaruka bizanye rero nico novuga dutandukaniyeko ego kuntu urumva bamwe bafise aho babikura kandi urumva hari hato vyari vyoroshe kubakontrola vyoroshe kuko nimba ari imirimo bakora ni kurima abo vyakundeye ni kuja kw'ishuri mugo ubu ni kurima ni kw'ishuri ni ku marezo sosiyo ni mu biteramo ni mu nyigisho zitandukanye zitangwa n'amashirahamwe atandukanye kandi yose aba afise intumbero yayo ego urumva ko ari ibintu bica bitandukana cane ego nkawe rero nka Audrey nk'umuntu yokubwira ati genda imbere yisinzi ry'abantu utubwire kugwaruka yaba ku bahungu n'abakobwa uco vyumva ubona wofatira kuki kugira ngo ubahe inyigisho yo kwiterambere ribavako bivanye n'ivyo turiko turabona mu kino gihe kuko uko kuntu bivuze ivya kera bidasa n'ivyo no munsi hariho vyinshi tuza gusanga duhomba mu kwibagiza ivya kera hari naho dusanga hano vyinshi tuko turunguka bifatiye kuki bifatiye naho tugeze kuko ntawa nkiterambere rero ku bwawe ubu rero dufate kuri imbere y'abantu isinzi tanga inyigisho rero kugwaruka uko bivuga ni bubizi ego ama ugwaruka uko turi mu myaka itandukanye kandi bivanye n'imyaka umuntu aba arimwo haba hari inyiyumvo aba afise ego rero jewe numva novuga kugwaruka ndabivuze mu mice itatu iyo imice itatu niyo ngoma ce tuvuga ko kugira ngo umwe wese ahaza kwisanga yumve ivyaba arimwe vyari byo hama amenye nico gukora icarica kuko inyigisho mu kuzitanga uraraba n'imyaka kuko umuntu urashobora kuba uri kuramuha inyigisho zo kwiteza imbere dufate ego ugasanga uri kumubwira kwiteza imbere akoresheje ubwenge burengeye canke amafaranga arengeye
wowe urumva wewe no kuvyumva nk'ubu uriko uramubwira witeze imbere wubake hoteli ishobora kwinjiza ibi n'ibi Ego. ariko ugasanga ni wa mwana atararonka n'ibihumbi 100. Ego. Urumva uwo mugana we nyene mw'ivyo dufate niba afise 50,000 ashobora kwiteza imbere mwawe nyene. Bizagusaba yuko umwe wese umubwira bivanye n'imyaka afise n'uburyo afise. Ego. Ubetwe tungomba tuganire kugwaruka mfatiye mu mico 3. Ego. Turaza kuvugana ku kintu c'umuyabaga. Rero avyo bakunze kwita adolescence. Oui. Abantu benshi bakunze kwifata ko ari imyaka menga y'ubusazi y'amafuti umuntu acamwo nyene urumva ariko arakora ibintu vy'amafuti. Ego. Niko abantu benshi bashavyumva. Ariko tugomba tubirabire hamwe kugira ngo tumenye eske iyo nsiguro niyo canke siyo. Okay, hama ubwa mbere tutaragishikira rero ico ca adolescence nkuko babivuga mu kirundi umuyabaga hariho igihe gitangurira. Ego. Ni igihe umwana atangura kumva amenga ntiyishira ku bavyeyi cyane kuko urazi yuko umwana akiri muto aba yumva amenga yogumana n'abavyeyi yoguma yikumbagaza impande y'abavyeyi yicane nabo muri salon ibintu nk'ivyo iyo baja gukora bajane niyo bagiye we bagasigarararira. Ego. Rero ico gihe kugira utangure kubona yuko umwana wawe agomba yijire mu bayabaga ni ca gihe uzogenda ntarire. Ni ca gihe uzosanga mu nyimba mwakunda gutera inkuru. Ego. Ubu yagiye gutera inkuru n'abandi bantu nyimba mwakunda kwicarana muri saro uzosanga akubwiye ngo mpa telefone ngenda mu cumba ico gihe uzoca utangura kumenya ati umwana wanje hari impinduka yagize. Ico gihe kirangwa nuko umwana yatangwa kuva ku bavyeyi atangwa kuyumvira ibindi vyiyumviro muri we umenga yotegeka iki umva atangwa gufata nk'umuntu akuze imyambaro kamenga yohindura ivyo afungura kamenga yohindura. Aho rero uca utangura kuvuga ati umwana wanje urya rero yatangwa ko umuyabaga uramenya rero ingene umufata nk'umuvyeyi. Ego. Ikingo kigira kabiri ni igihe umuntu aba yabaye umuyabaga nyawe rero cagi uwo mwana rero usanga ari wa wundi umuvyeyi ntumubaze arakunda cyane abagenzi arakunda cyane amagroupe kanaka arakunda cyane dufate telefone ni wa mwana urumva ku bavyeyi ni ibintu bike baganira nta vyinshi. Ego. Rero uwo mwana uzomubwirwa niki ni igihe wa mwana arafise impinduka aba afise ku mubiri nk'umuvyeyi nawe ubibona nimba ari umukobwa yatanguye gusonga amabere nimba ari umuhungu tubanze tuheze ivy'abakobwa nimba ari umukobwa yasonze amabere urumva isura irahinduka urazi usanga asa amafreshere kuntu ugasanga ni wa mukobwa dufatiye yatanguye kuja mu mutinyanka urumva yagize impinduka ku bijanye n'imyiyumvo ku vyo novuga nk'ubuzima bwa sexualité novuga gute ubuzima ndorabitsina ugasanga vyarahindutse. Urumva ari kumwe n'abahungu umenga araryohewe cane gusumbya uko ari kumwe n'abakobwa. Rero niko bimeze mu bisanzwe nuko abantu tutabitahura ariko niko bitegerezwa kuba bimeze. Ego. Nimba ari umuhungu nawe uramwumva ijuru rirahinduka amafyera akaza nimba ari ibitugu bikavyibuha nimba ari poitrine yiwe akumva yoyivyimbisha agashira hejuru. Ego. Rero hariho bamwe aca atangura kumera n'ubwanwa asanga urumva nyene nawe nyene inyiyumvo zirahinduka kumva kubana n'abakobwa biramunyura ibintu nk'ivyo. Ariko ico gihe c'ubuyabaga rero ni ca gihe umwana iyo musubiye neza iyo mukurikiranye neza usanga yavuyemo ikintu kizima uti kubera iki niba abantu aba yumva amenga arasi ico ashoboye arashaka kwerekana icari ariyumva inguvu urumva mu bisanzwe aba yiyemera. Ego. Rero iyo umukurikiranye abamwe umuntu muzima kuko aba si ivyitegererezo vyiza bizima kuko iyo umuretse arapfa kuko bifatanye na ya nyumvo yiwe uko aba yiyumva ni ukuvuga iyo agiye mu kintu nyene arakibamwo akakibamwo nico gituma uzosanga abayabaga kenshi ariko arishira mu bintu bimuzanira ingaruka mbi amariske nyene akomeye ugasanga ariko arishira mu rumogi kubera iki abashaka kumenya ibintu vyose mbega iki kintu kimeze gute
nico gituma uzosanga barishira mu rumogi yumve izo swinge bama bavuga zirimwo canke akishira mu sambanyi canke mu bindi byinshi cyane yego kugira gusa vyumve rero nirya nuvuga ni nk'itama bafise ryo kumenya mbega bino bintu bimeze gute ntabwo aba ari amakosa ariko niko vyubatse ivyo bintu yego hakabaho n'ikindi kiringo rero umwana aba ariko arava mu bwo buyabaga atera aja kuba umuntu akuze ico gihe rero uratangura kubona amenga arazana imigenderanire myiza n'abantu agatangura gufata ingingo zimwe zimwe zerekana zimwerekeza ku buzima bwiza no gufata ingingo y'ubuzima bwiwe uravyumva nyene yego rero nivyo ugasanga umuntu yahindutse ugasanga yatanguye kuza arafata imyanzuro imwe imwe akaba responsable akaba ari umuntu ashobora gufata responsabilité no kuvuga n'umuntu yitaho ibintu gashobora kuba ari umuntu urabona ko ariko aritaho ibintu rero ivyo ni bihe bitatu by'ubuyabaga ntushobora kuvuga kugira ngo tubanze dutahure mbega bigenda gute mbega umuyabaga n'igiki biza gute yubatse gute twumve ko atari bya bintu vy'amafuti oya ariko nibihe umuntu ategerezwa kubamwo bivanye no ku mubiri wacu wubatse ariko ari kiringo ciza y'umuntu agifatiye ko umwana akamutumbereza neza mu bintu vyiza nyakuri yego hama rero dufatiye ku muyabaga nk'uko ari cigisho ca nyamukuru ivyo bindi vyo twavyumvise rero wa muyabaga twamwumvise muri we aba yumva yohindura ibintu vyinshi kumva yotegeka kumva imyambaro yohindura kumva ivyo afungura yohindura akumva nyene muri washoboye rero ico gihe abantu benshi ari ukuntu bamufata muri societe ntibamutahure ariko umusanzu ajya asa amakosa oya ajya asa amakosa si amakosa gute rero atari amakosa si amakosa kuko urabona ko iri umwana baba bakwambika abavyeyi nkuko babona we ko bikubereye ariko umaze gukura hari ukuntu uba wumva nawe wambaye uberewe tuvugishanye ukuri abantu twese uko twambara tukiri abana siko twambara ubu ariko naho no kuvuga ngo si amakosa tubwira impamvu atari amakosa kandi hagira aho ushaka yuko ivyo abavyeyi bataguha bivanye n'amikoro ahubwo ko wovyirondera muri ya nzira nyene uri kuravuga ko itabimeze neza bivanye n'ibihe ego igituma mvuga ko atari amakosa ni kubera ariko vyubatse gusa ikiba kibuze ziba ari inyigisho abavyeyi canke ico kibano baba ariko baraguha rero umwana ari mu buyabaga kubera ko akuntu yiyumva iyo agize abantu bamuherekeza mu buyabaga bwiwe bakamuherekeza bakumva ivyiyumviro vyiwe bakamuganiriza ico gihe afata umurongo mwiza ariko ingorane abayabaga benshi baza kugira ni imwe nuko baba ubuyabaga abantu bakabigirwayo bakabatuka umukobwa wa naka yakuze ntandira afise umuhungu wa naka yakuze nta yifatuku ni kirara ugasanga wa mwana nawe aciye akurikiza vya vyiyumviro vyiwe ya nyimvo yiwe urumva uko yiyumva akaca akurikiza iyo nyimvo nyene kubera iki yabonye abandi menga ntibamwitayeho yabonye abandi menga ntibamwumva ariko muri we ariyumva ati je ndiki mugabo abandi ntibariko baramwumva rero ya makosa ntihahavura abera rero urabona ko ari abantu usanga bashaka kumenya ibintu vyinshi rero nimba yarumvise abandi bapfiriye mu buyabaga tuvuga ko bapfiriye mu buyabaga bavuga ati urumogi ni sawa ruratuma umuntu aruhuka mu mutwe muri ca gihe aca arondera kugira yumve biga nivyo ko urumogi rurameze uku nyene ruribagiza reka mponje numvirize ugasanga arabiciyemo biramufasha iyo Imana itamugiriye ubuntu urumva nyene wamaze kurumwa nyene karabaye ugasanga n'umuntu yumvise abandi bariko baravuga ati ubusambanyi nico kintu ca mbere ugasanga nawe avuga ati mana yanje ico kintu bavuga reka naje ndakijemo yego nimba ari ibintu inyifato zitandukanye nimba ari kugwana kumva ko uruhutse urikuye ku mwasi ategereza kubikora yego ariko iyo ari umuntu yaherekejwe neza abo umuntu muzima nico gituma mvuga rero yuko
si igihe c'amakosa oya ariko n'igihe categekanije kimeze uko nyene ariko cari gikwiye gukuramwo umuntu muzima cari gikwiye kuvamwo umuntu muzima nuko gusa bamwe tutabitahura ngo tubifate nk'uko twategeza kubifata na cyane cyane aho uza wumva n'abavyeyi novuga ko bashobora kubigiramo uruhara gato aho urumva umwana w'umukobwa dufatire ku mwana w'umukobwa amaze kumubwira rimwe kabiri zurataha kare ntamwumve ukazama ngo je yarananiye ngo azimenya niho urumva benshi baca bakomerekera none ngaho nyene wumva vyogenda gute ndetse kuko urumva umuvyeyi arakuretse n'abari kuguhanura ahubwo baca baprofitiramo sinzi ko tuvyumva cyo kimwe ubona none ico bokwisunganya mukuru nimba izo nyigisho zova ku bavyeyi zanse nabo n'abari kubafasha ahubwo babafasha gushikayo nyavyo ahubwo ni mukomereke nyavyo muzobwira abandi nyene mwakomeretse birabaraba none ico ubona bofatira ko ningiki je ivyo bijanye n'ico bofasha umuyabaga mu bisanzwe nk'abavyeyi urumva bo murabana yego umuvyeyi mubana uko uhinduka agenda arakubona atari umuvyeyi yasamaye kuko n'ubu biragoye urazi ko abavyeyi ubu basamara muri vyinshi urashobora kubona umuvyeyi ashobora gutaha sandwi saa munani z'ijoro abana baryamye mu gitondo acira avundura ukagenda ku kazi urumva kuzomenya ya mpinduka iri mu mwana wiwe biragoye cane rero kugira ngo ufashe umuyabaga abe mu bihe vyiza azovemo umuntu muzima kandi cari co gihe noneho ciza yego co kwigisha umwana ngo w'umuntu muzima bisaba kumukurikirana icambere abavyeyi bakaganiriza abana babo nimba ari n'ikibano ntumutinye ngo ntware umwana wa naka ariko nimba ari ikintu kizimufise ukakimuha muganirize cane cane umwereke yuko ibi hari karacamwa ari ibintu bisanzwe niko umubiri wubatse abibimwe abizi byategereza kubuku ntibiba ari ibintu akorokeyemo atazi ibi ni ibintu umuntu yarakwiye gukora cane cane mu cagihe abonye wa mwana atanguye kuja mu buyabaga atanguye guhinduka yego umuvyeyi akicare ku mwana wiwe akamuganiriza ku bijanye n'inyiyumvo y'umuntu ku bijanye n'ivy'ubuzima ndorabitsina kuko hari abavyeyi batinya kubibwira abana babo ariko bakaja kubirondera ugasanga bamenye ibitari ivyo yego ukaganiriza umwana wawe ku bijanye n'ukuntu yokwiyubaka mu buzima ukamwereka ego urumogi urashobora no kumusigurira nivyo urumogi rushobora kunywa abantu bihebuye mugabo we nturihebura kuko barya bihebuye bobo muri bo barunyoye nyene urumva kuko baba baramaze kwihebura ntaco baba biteze kuzovamo ariko wewe nturihebura acara umwana yego rero bisaba yuko wewe kubera utarihebura ubwenge bwawe bugumize ku gihe kuko urumogi rugutwara ubwenge wewe rero ukiri muto ubwenge bwawe bugira iki bugumize ku gihe akaca yumva yuko ategereza kugumiza ubwenge bwe ku gihe kugira ngo agire ivyiyumviro bizima yego mugabo ni wamureka bizoba biyangaye nyene nawe uravyumva none ko ngaho benshi bakunda kuvuga ngo dufate kwiyo miyabaga nyene ashobora kunywa urumogi bivanye na tara runaka afise ahubwo ngo niho acagira esprit kandi ugasanga nyine arabifiringa neza navyo duce tubifata ko ari ikosa kandi nimba yo bari nk'umuririmbyi canke akaba ari nk'umukinyi w'amareresi canke ari nk'umukinyi w'umupira abavyeyi bakabona hari akantu bakurirayo navyo twovyita ko ari amakosa cyane ayo je ndayita amakosa kandi wumva biza gusahiriza umuryango yego je ndayita amakosa kuko mu bisanzwe ubuze ngo ase nka talent mugabo yakanwa kumva menga biravyutse neza neza n'amakosa uti kubera iki kuko impano yiwawe ni ikintu kikurimo ni ikintu wategerezwa kubagarira ufise ubwenge sivyo ugashiramo ubwenge ugashiramo kwiyumvira mugabo igihe uza kunywa vya bintu nivyo biza kugukoresha suko nivyo biza kugukoresha biravana yego ndabigusigurira ngaho twagiye yego biraza uti kubera iki hariho umuntu dufate nko ku muririmbyi iyo atanyoye urumogi agiye kuri sene
ntashobora kuzunguza umutwe neza cyangwa atambe neza. Ariko muri kijya gihe uza gusanga ari igihe uraba video ugasanga watamvye ibintu utategeza gutamba. ariko abandi baba baryohewe uri kuratambira. Ego mugabo ni yaba yaryohewe mu busanzwe umuntu ariko aratamba afise ubwenge buri kugihe. Nuba afise ubwenge ariko arakoreshwa n'ibindi bintu uramubona. Kuko nimba ari muvumagira urabona ko ari muvuma ashize mu bwenge canke ari muvuma involontaire. Niho biza gutandukanira rero. Mu bisanzwe tara y'umuntu ni ikintu cari gitegezwa gukorerwa. Rero dufate nk'umukinya wa filme adashobora kuza imbere ya kamera atakanyoye urumva imbere ya kamera hari urumogi ntihari umuntu. Rero abantu babishiremo ni itandukaniro. Yego. Imbere ya kamera mbega hari jewe canke hari uwundi muntu. Rero mu gihe ushoboye ikintu ugikorana ubwenge bw'iwawe. Ariko iyo utagishoboye ikindi kintu kirakigukoresha. Ushobora kuba atari urumogi ariko ari ikindi kintu. Yego. Hariho umuntu muri we aba yumva muri we basi atokwica. Mugabo kuko wamuteza amafaranga arabikoze. Mugabo wanashaka y'amafaranga akayatora mugabo munyuma karira. Musanzwe siwe n'amafaranga yabimukoresheje. Mba hazaramo no kwicuza. Ego. Uransinze. Ariko naho nyene hari igihe usanga bigoye. Turavye nka Bobo Maile. Baravuga ko uburyo yaririmba kandi n'ubu urabona ko indirimbo ziwe zigifiringa. Ego. Ariko baravuga ko ari umukobwa wiwe. Ahubwo yigeze kuvuga ku buzima bwa se wiwe. Ingene yamutahura abonye ingene ariko arakompoza yagafasha. Kandi urabona ko wewe yari proud no kunywa urumogi akanavyishimira no mu kuririmba akavuga ati je sinorimba ntagafashe kuko canja muri modu nyavyo. Yego. None ko wari kuravuga ku miyabaga cyane twako turavuga ku miyabaga. Ishitegerezwa gukora kugira ngo ntijanwe n'ivyo bihe. Bishobora gutuma ejo bicuza ndibaza ni mwiyo sanse. Yego. Ariko tukaza gusanga imiyabaga iza kuba mu uwo mwanya. Bifatiye ku maraso y'abavyeyi baciye mu iyo nzira nabo akaba ariko baracamwa ayo makanda. Naho wumva gute? Je cyo novuga ugaruka nitumenye. Mbeki ifitiye akamaro kurusha kandi niki. Kuko nimba uzokwandika neza kubera wanyoye urumogi. Iyo si tarayo wawe ni taro hawe n'urumogi. Ariko tarayo wawe ni ca kintu uzokora wiyumvamo ubwawe kitarenza ko kwicira umubiri. Canke ngo kikwicire novuga sociale ikibano. Ego. Kuko nimba ari tarufise ni tara mu bisanzwe ni ingabire Imana iba yarashize mu muntu bitandukanye n'ivyo yize ahandi hantu. Ego. Rero ugaruka dukwiye kumenya iki nimba vy'ukuri muri wewe worinda gushira kangaratete ubuzima bwawe ukabushira ku kangaratete kubera ikintu kanaka. Umenye ko ukwiye kubwo gukingira ubuzima bwawe nico cambere nyamukuru. Ushobora kutaronka ayo mahera bivuye ku ndirimbo warenze kwica umubiri wawe mugo ukararonkera mu bindi bintu. Yego. Yego. Rero hariho abantu baba bashaka kuvuma novuga ko ari nko kuvuma bagashaka kuvuma bibanje kwica ubuzima bwabo. Rero kandi nabo benshi ujye kubiraho ni nabo benshi. Ariko rero umuntu mu bisanzwe yarakwiye gukingira ubuzima bwiwe. Rero mu yabaga ntihapfira kuko arafise ivyo bamubwiye. Hariho n'abantu no kwigatiga atakanye ngo bikunde. Yego. Kandi umuzaniye ikibazo gwamuvuyemo ntacatora. Niyo ngorane rero. None urarukiye kuyumvira mbega jewe mu gihe ntazoba naronyoye bakanturumbukira nzobishobora. Hari niho vyugariye. Kuko urashaka kuba uri umuririmbyi uravumye. Ariko kubera za nyimvo z'ubuyabaga wagiye muri vya bindi ego uravumye uri umuririmbyi dufate. Mugabo mbega nibaza muhiri wawe utakanyoye bizogenda gute? Contract. Chabe ngorane kandi bihora bishika. Birashika. Rero urumva wa muntu azobona ya video azovuga ati yo wa undi siwe. Tisiwe vrema. Niki nikiba kimurimo. Ni za nzoga zirenze yanyoye zayimukoresheje mu bisanzwe siwe. Wewe mu buzima busanzwe n'uyu ugasanga urasubiye hasi. Murakoze cyane. Mubande mutubwira izindi ntambuko zerekeranye nuko umuntu ategerezwa kubaho kuko ndumva mwaragize ubushakashatsi buhanitse. Noneho hose n'ubushakashatsi wavuze ko uri
umuhanuzikazi yego byose nicyo kimwe kuko no guhanura ego tukiri ngaha nyene biranagoye burya kumva umuntu akiri umuyabaga tuvuze umuyabaga donc akiri umujene ndabivuga mu iyo sense yego ashobora guhanura abajene bagenzi biwiwe dufate ko kuba yobahanura aba yaciye mu ivyo bintu akavuga ati jewe narabonye trace vyansigiye iyo trace rero vyansigiye sinifuza ko aronde umuntu yobigwamo canke nuko abavuga ati naravyirinze reka ahubwo ndabakaburire gukurikirana ico nanje natoye muri vyinshi kugira ngo gishobore kumfasha ni mu iyo sense canke bimeze gute ego je mu bisanzwe gituma ndiko ndabivuga uko je narirabiyeko ndabira no ku bandi bantu bo mu kibano yego ndabona yuko je ntabwo nabiciyemo ariko ni kubwo ubufasha nahawe n'abavyeyi kubwo ubufasha nahawe n'abavyeyi hari benshi twanangana mbere ubu vyayangaye cane yego kuko ndibuka je nciga 6eme ari abakobwa bavyaye bashika kuri bangaye kubera iki urumva ni yanyiyumva nyene wiyumva ugatera ubijamwo nta bwenge urumva ubufise usi ikindi kintu kiriko kiragukoresha muri wewe yego ukacura uwundi muntu akuvugisha nabo urumva namakosa baguyemo mu kutamenya ariko urumva jewe ni kubera nakoranye n'abavyeyi nimba ari umuhungu yego umuvyeyi akamwigisha amenye inyifato yifata kuko nimba ari wa muhungu muri we nukuvuga ari kumwe n'abakobwa ni wa muntu aba ashaka kuguma afata abakobwa ni wa muntu urumva aba yumva yobegera cane ariko kamwereka umuntu ashaka kumushima ntumwegere ariko inyimvo muri wewe ukazigumana rero bigafasha umwana kumwereka yuko bya bintu ariko aracamwo n'ibisanzwe niko bitegerezwa kumera ariko yuko adakwiye kuja mu risque akishira mu bintu bibi yego ahubwo yumve ko ari igihe ciza co kwitegura ni ubusanzwe ni nk'imyimenyerezo izotuma uba umuntu akomeye yego akumva ko atokwisambura ivyo umuvyeyi akavyigisha umwana wewe ikindi kigira kabiri umuvyeyi akigisha umwana akamuba hafi akamwereka inzira yo kwiteza imbere sivyo kuko nkuko nabivuze aba ari umwana aba yumva hari inyiyumvo yiyumva ko akomeye ko ashoboye ko agize iki umuvyeyi ategereza kuraba mbega umwana wanje ariko yiyumva ko ashoboye mu biki umaze kukibona ukamuherekeza umaze kumuherekeza sinzi ko mwabitahuye kumuherekeza mu rugendo ego muri urya rugendo kwa kujya kuntu yiyumva nimba ari umuntu akunda football ukamuherekeza ukamuronderera aho ashobora kuja kugira ngo ntazote wa mwanya aja kwiyumvira ibindi wumve nyene wo mushira muri football kandi ahantu wizeye ukamuherekeza apana yuko umuvyeyi usanga ariko arazirika umwana oya niyagenda muri ibi urumva usanga ari abantu bashira ko amapreso cyane ugasanga umwana ntisanzura oya ariko umuvyeyi akamuherekeza akamuha ubwigenge akumva ko aryohewe basi nyene n'umwana akabona yuko muri nyanyiyumvo na vya vyumviro umuvyeyi bari kiziki bari kumwe ico kizofasha umwana cyane hama ikindi naco ugwaruka ntigwari gukwiye korerwa n'abavyeyi gusa canke n'ikibano gusa ariko nubwo igihugu naco kuko baravuga ati ugwaruka ni Burundi bw'uno bw'ejo ariko jewe ko mbona nuko ni Burundi bw'uno munsi n'ubw'ejo kuko nimba ari bo ego kuko nitwe bantu dushoboye nitwe bantu dufise inguvu rero ejo ntazo tuzoba dufise mu bisanzwe twari kuba buno munsi nabeje kuko icuru no munsi gitegura ejo rero na leta nubwo leta bavuga ni twebwe ariko dufate basi abari mu ntwara bari bakwiye gushira inguvu cane mu kwigisha ugwaruka apana gwagwaruka rufisa rumaze kwigeza kuko kenshi urasanga hatumira ugwaruka rumaze gushika ku bintu kanaka turushigikire ariko mu bisanzwe bari bakwiye guhera mu mizi barya nyene batarabibona ukabaha inyigisho zituma babona iyo bashobora kuyoriyanda niho azoduga azi ico
ashoboye Ego. atazoduga afise ingeso mbi ariko muri we azoduga abona ico ashoboye mbega ko ndugwaruka ndiki maziki ego mu bisanzwe abantu bashaka kunda gukurikirana umuntu amaze kugera aho yigejeje ariko ugwaruka mu bisanzwe rumaze kugera aho rwigejeje ni rwa rundi rwahawe ya ndero n'abavyeyi canke n'ikibana dufate nabo bakuranye yikuriye mu bantu bameze uko aca yisanga ameze uko arafata ingingo nziza urumva uwo mu bisanzwe urikuramo uje kumukomeza uje kumukomeza musanzwe yarasanzwe akomeye uje kumukomeza kandi ariko inyigisho cyane cyane zari zikwiye aba bantu batarabitahura habeho rero inyigisho ziriko zirorienta abana abanyene turiko turavuga kuva ku myaka 11 kugeza kuri 21 umuntu akabakurikirana cyane yego cyane gose murakoze cyane Audrey ku nyigisho mutanze ariko imbere ko dusozera hari akantu uvuze numva ubwanje kankoze ku mutima kandi ni koko wavuze uti abajeje intwaro bategereza kudufasha sagaseseshwara umurugiye kuraba mu byo bagiye uravuga ni kukuri kubera uravye vyinshi biza gutuma ugwaruka hataba iterambere kuri bo ahubwo baza gusanga bitaye mu kangaratete byinshi turabibona ivyo vyinshi nawe we wavuze uti je ndafise uko nakuze ni nayo mpamvu numva ntoreka kubabwira ko bogerageza abatarakomereka kuba boca mwino nzira abamaze gukomereka nabo nyene gukomereka nimba bakomeretse rimwe niyirinde gukomereka kabiri ariko ugiye kuraba hari ibintu byinshi tuza gusanga no bwavuze ku bavyeyi abavyeyi bashiremo ingufu ariko none bano bavyeyi tugiye kuraba no bwo boshiramo ingufu Audrey boshiramo ingufu ku ruhande rumwe none hatabaye gushiramo ingufu ku rundi ruhande ubona vyokoroha for example amaboate ugiye kuraba bayubatse si twebwe abajene nubwo tuba turabajene baba bahagarikiye amaboate donwe ababara abantu bisumbuye kuko ntiwokubakije kino kintu ngo wongere ukibe mu cukoresha abantu bariyepanywe mu mutwe ugiye kuraba ububare bukomakomeye gubakwa n'abavyeyi nyene ugiye kuraba ababukoreramo ibibayo ntumbaze ivyo ntibindaba biranandabo ariko ugiye kubiraba none wumva bizohava bikunda ku bwawe ko abavyeyi bamwe nko kuri kurabahimiriza uti nibagerageze biteho abana bafate hakiri kare kandi kurundi ruhande abavye bavuga batabwo nimuze ahubwo natwe tubere ikintu bigezweho mureke kuguma muri impumyi ivyo navyo bivuga ko iki yego musanzwe urabona abana bubatse aya mabawate donui ububare bukomakomeye buramwe ibintu bikomeye cyane ndetse n'ibindi byose usambanye ibi byo kunywa ntitisakaseze shora umura bajayo barabitse nese aho nyene yego urabona umuntu afise ntuzenya afise imodokari nziza hakaza umujene akamubwira ati nyigisha ino modoka ntareka kuyimwigisha kandi nayimwigisha agenda gutora babagenzi biwiwe kugira bereke ko agezweho navyo nyine urumva biko byasubiza hasi navuze bike muri vyinshi kugira ngo nawe ugire akantu bivuzeko yego urumva tubiravye n'ivyo byubatswe n'abantu ariko abantu bafise inyungu ziwabo yego kuko aravuga ati muri Boisdonui nzokura amaheranga nuko nembari kano kabare kameze uko nzokuramo amaheranga nuko urumva muri urumva kuvyubaka avuga ati jewe uzokurinda yinjira ngaho urumva azoba yahisemo yego rero ugwaruka turiko turayagana go no munsi dumenye gutandukanya iciza n'ikibi na cyane yego kandi gumve go kwifatira ingingo nimba ari umunyagwaruka amaze kumva inyigisho twe twavuze abavyeyi baravuze leta yavuze habasigaye ko umuntu nawe afata ingingo muri we rero ugwaruka nigwige kwifatira ingingo nziza yego rero muri bino bihe ugwaruka birarugora ntitubeshanye kuko urasanga bafite ivyitegererezo atari vyiza yego kuko nimba wakuze ubona papa wawe nawe nyarumogi nyabusambanyi nyanyifato nkazirya z'umwana wo madoresa nawe nizafise urumva biragoye cyane gose nico gihe ugwaruka nigwige kwironderera mu mutwe wabo bamenye yuko bategerezwa gufata ubuzima bwabo mu ntoke bamenye yuko bategerezwa kwifatira ingingo y'ubuzima batarabiye ku byo babona ariko
barabiye ko canke bafatiye ku kuntu biyumva muri bo. Ego. Kuko nimba uzokumva ushoboye ikintu kanaka naka kaguhenda akakutwara mu bintazi, Ego. ico gihe arakuyobeje. Wewe rero bisaba yuko wicara ugashira ku munzani. Urumva ugwaruka tumye gushira ku munzani, mbega iciza kimfitiye akamaro gusumba ikindi ni ikihe? Ico nico n'ubugwaruka gukora, ukamenya kwifatira ingingo y'ubuzima bwawe ukiri muto, kuko nimba ari kurondera amafaranga kuzoba umutunzi ntuzobirondera ushaje. Ni ingingo ufata ukiri mutoyi. Nimba ushaka kuzoba umuntu akomeye ubirondera ukiri mutoyi. Nimba ushaka kuzogira amagara meza naka kanya, kuko ntuzoba warononekaye ukingana nk'uko uce uzokwiteka gukomera mu busaza. Umusaza deja haba haje izindi nkorerezi zitandukanye. Rero ugwaruka gwige kwifatira ingingo nziza. Kandi ikindi naco bagira amatwi yo kumviriza ababaruta. Kuko abantu benshi bapfira mu kumviriza abo bangana. Mu bisanzwe ushaka impanuro nziza, wewe urabanza ukiyumvira, ugatora inyigisho, ukaca wumviriza wa wundi mugendana, ugatora inyigisho, ukumviriza uri munsi yawe, ugatora inyigisho, ukumviriza n'ukuzi. Rero muri ico gihe umaze gufata ivyiyumviro byose ukabishira hamwe, uricara mbega ivyo niyumvire canke yambwiye canke uryambwiye canke nikihe kizima, hama ugakuramo inyigisho y'ukuri. Rero bige kumviriza cane cane kuruta gukora. Hariho umuntu yumvise ikintu atera akora, oya, ariko banza wumvirize hama wiyumvire, wumvirize hama wiyumvire hama ubone gukora. Yego, urumviriza kumva gusa urumva bica mu matwi, ariko uca ushira gushishoza kiyumvira hama ubone gukora. Rero nico mbona ugwaruka twokorerako, ukumva yuko ukwiye gufata ingingo y'ubuzima bwawe ukiri muto. Reka swenda ndabashimire vy'imva mutima Audrey, ariko sinovuga ngo nakabazo canke niki, reka ariko ndakabaze. Audrey, twumvise ku nyigisho utanze nk'impanuro kandi z'inkora mutima kugwaruka, ndetse si kugwaruka gusa no kubisumbuye. Ni ibintu novuga ko atari vya bose, ariko reka ndabishire muri sanse y'ingabire nkuko bavyivugiye. Nawe twumvise ko uri umunyengabire kandi nyinshi. Kuri wowe rero zose ubona bizokorohera kuzidugiriza rimwe, naho ubone ko umuntu avuga ati reka uno mwigeme, uno mushiki wacu canke uno mwana w'igihugu tumushigikire? Ubona bizokora ko zose zodugira rimwe, ugakina film, ukaririmba, ugakora amadese anime n'ibindi utanavuze? Musanzwe ntashobora kubidugiriza rimwe. Hariho kimwe usanga kiza imbere y'ikindi, hama bindi bigakurikira. Mugo ugasanga byose uriko urabikora, mugabo hariho kimwe kiza imbere y'ibindi. Rero sinovuga ngo umuntu yoza kumfasha ngo yohavura bidugiriza rero. Oya, atari uko mu bisanzwe nk'indirimbo kenshi urasanga zirimo inyigisho, ivyo birashobora gufatikana na desanime. Mugabo mu ico gihe kuduza ikintu uraraba mbega ico abantu bakunda cane nike, mbega ni indirimbo, mbega ni filme, mbega ni kuja gutanga ikiganiro. Ukaraba ico gihe rero umuntu agufasha mu bisanzwe araraba mbega effort iri hehe, ico abantu bakurikira cane niki. Ego murakoze cyane. Wowe uravuga uti ntaco guheba kirimo, ahubwo no kuraba ico ndi buhere ko kindi kize gikurikira cyo n'ikindi gikurikira, hama byose bitera imbere. Murakoze ubugira kandi, ariko nsubire ndabashimire vy'imva mutima Audrey, ariko ndabasaba ko n'ikindi gihe nitwabikora ko nibaze ko mutazotugabira. Oya, ntakibazo. Ego, ndashimye hagati y'ivyo twavuze n'ivyo tutavuze, tunizera ko ahubwo bizobandanya biryoha. Abariko baradukurikirana kuri micro nikava Burundi ja, uwo twariko turaganira nawe mwamwumvise ni Audrey, yavuka mwahumvise. Abava hamwe na Audrey canke abagenzi biwiwe, mutareka gukora utuntu dushoboka twose kugira ngo mumutere intege na cyane cyane kuki ku mpano ziwiwe, kugira ngo
niyagera hari imbere ndaze ko atatuzotwibagira kuko mumvise ko ari umuntu afise vyinshi ashoboye, namwe mu bishoboye muhawe n'ikaze ugira kandi mw'Irembo TV. Rero sinzi akajambo kanyuma wohereza ko ucugira ko n'abasezera. Yego. Numva ntorangiza n'abashimiye ko mukurikirana televiziyo kuko televiziyo ica kwinyigisho kandi nziza. Nkumva notera intege kugwaruka kumva go kwiteza imbere kandi rukifatira ingingo nziza tukiri bato kuko biba bigoye kuza gufata ingingo, hariho bimwe vyayangaye, hari ibyo usanga utagikiza. Rero nkaba ndabasaba kuguma mukurikirana ni televiziyo, mugira like, mugira share kugira ngo bishikire benshi. Izi nyigisho dutanga ntiziba ari ziherera muri twebwe gusa ariko zifashe n'abandi. Nkaba ndabashimiye cyane, n'undi munsi tuzohura Imana bishatse. Murakoze cyane. Ego. MWIREMBO TV.